dusome ijambo ry'Imana imbere y'amasengesho. Dusome mu Bikolosayi gatatu murongo wa mbere. Cherchez les choses d'en haut, là-bas où se trouve le Christ. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari abyagiye iburyo bw'Imana. Kabiri, mushire imitima kubiri hejuru, ntimuyishire kubiri mw'isi. Umurongo wa gatatu, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Murongo wa kane, Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Murongo wa gatanu, nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Gatandatu, ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarigwa. Murongo w'indwi, namwe mwabigenderamwo kera, hamwe mwaba muri vyo. Murongo w'umunani, ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: uburake, kujingitwa, urwanko rw'ubusa, gushokorana, kandi ntihagire amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Murongo w'icenda, ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, mukambara umuntu musha ahindurwa musha, ngo agire ubwenge amere nk'ishusho y'iyamuremye. Murongo wa 11, aho ntihaba umugiriki canke umuyuda, wakebwe canke utakebwe, udebagura canke sikiti, umugurano canke uwidegembya, ariko Kristo ni vyose kandi ari muri bose. 12, nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe n'ineza n'ukwicisha bugufi no gutekereza, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe abariko muhariranira. 14, ikigeretse kuri ivyo byose, mwambare urukundo, nirwo mugozi uzana gutungana. 15, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mube abana bakenguruka. Murongo wa 16, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibya mpemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. 17, kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Gushikano no majambo y'Imana igiciro, ndizera ko ari ijambo ryiza kandi n'ijambo ry'ibwina, n'ijambo ryo guhanura. Imana itugirire ubuntu, dushire ku mutima amajambo yose tumaze kumva. Ntidukeneye guciranira imanza, umwe wese ategerezwa kwiraba mu kirore c'ijambo kugira ngo abone uko asa, jewe kuri jewe nawe kuri wowe. Nico gituma nico twaherewe ijambo ry'Imana. Turagomba gushima kubw'ijambo ryayo ry'igiciro, kugira ngo aturongore, aduhezagire muri ino saha mu butunzi ubuntu bwayo. Turahaguruka kubwo amasengesho muri rusange. Mana mwizigirwa, turagushimiye mu bwina bw'imitima yacu bw'uno munsi, uwo waduhaye kubw'ubuntu.
Seigneur, nous te remercions mwami pour ta turagushimiye parole kubw'ijambo ryawe ry'igiciro ryera iryo tumaze kumva tugasoma ukundi gusha twese hamwe mwami ibi ntibibe gusa mu matwi yacu ariko byinjire no mu mitima yacu mwami dushobore kuronkamwo ikitwerekana mwami utanga ubuntu ntitugire uwo ducira urubanza ariko twebwe twihuze n'ijambo ryawe dukore nk'uko byose byanditswe mwami turagushimiye no mu buryo budasanzwe kubw'ino mpera y'iyinga amajambo yose meza waduhaye kubw'ubuntu izina ryawe ryubahwe risengwe kubw'ibyo dufise ibituma byinshi byo kugushimira no kuguhimbaza no kukuzanira ibyubahiro n'amashimwe mwami ko kwifuje kubikora dushoze imitima yacu yame yuzuye amashimwe yuzuye amazaburi yuzuye indirimbo z'impemu mwami kugira ngo dushobore kukuzanira ibyo byose bivuye mu bwina bwo mu mitima yacu wuzuze imitima yacu mwami kugira ngo tube twuzuye ubwiza bwawe uduhe mw'iri joro ijambo ryawe ry'igiciro ryera ufashe abo bose bakeneye ubufasha mwami ukize abantu bose kumbure bagwaye n'abakwiswe hasi utanga ubuntu bwawe mwami uhagurutse abo bose bari bakeneye twe ntidushobora kwifasha dukeneye wowe ni uduha ubufasha bwacu bwose buva kuri wowe Mana nzima we waremye ijuru n'isi ubwiza n'ibyubahiro no gushimwa n'iby'izina ryawe uduhe kandi mwami ubuntu bwo gushobora kwambara nk'abatoranijwe n'Imana nk'abera abakundwa imbabazi kugira neza guca bugufi ubugwaneza no kwihangana ubiduhe ibyo bintu ubiduhe twese Mana cyo gituma tugikorana kugira ngo tugusabe udufashe muri ino si iyo tubayemo kugira ngo dushobore kuba twiteguye igihe uzoza kudutwara imuhira ubwami bwawe n'ubwiza bwawe ugumane natwe mwami ubu n'igihe tuzakumva ijambo ryawe uduhe amatwi n'imitima yuguruye kugira ngo dushobore kwakira hama dukore nk'uko ubigomba turagusenze mu izina rya Yesu amen. ukundi gusha tumaze kumva hano mu bikorosayi gatatu ano majambo meza y'igiciro turibaza igihe cyose aho tugeze mu buryo bw'imhemu mbega mu buryo bw'imhemu tugeze hehe Imana yashoboye gukora iki muri twebwe cyumviro canjemwo igihe twasoma ino mirongo niyi niba Imana yashoboye kutugira abasha mu imbere tuzokwikunkumura na wa muntu wa kera tuzomwiyambura ariko bitangurira mu mutima ibi bitangura ibwina mu mutima muri kamere yacu ibyo duheba inyuma nta na kimwe bizodushikana ko nimba imbere tutahindutse tutavutse ubwa kabiri nico gituma iyo dusoma gutya iki gice ca gatatu co mu bikorosayi intumwa imaze kuvuga ibintu byinshi mu gice ca mbere murongo wa 11 mu bikorosayi ba mbere umurongo wa 11 mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri ngo muhangane rwose ntimurambirwe mubigiranye umunezero 12 mushime data wa twese yabashoboje kurarganwa n'abera umwandu wo mu muco 13 mu bikorosayi ba mbere yadukijije ububasha bw'umwiza amina atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda amen amen
Cela ibi en dit long. Et avec bivuga cela, byinshi beaucoup de choses sont harimo ibintu byinshi bivuzwe hano ni igikorwa cyo gucungura accomplies cyasohojwe que Dieu ico imana yasohoje muri kristo ariko cyakoretse toi et avec moi hamwe nawe nanje waracunguwe nanje naracunguwe twese twarakijijwe hamwe de la sphère tuvanwa hano mbere ni mu bubasha bw'umwiza avec umwiza le dessus sur nous wari ututsikamiye était sauvé twaracunguwe twarakuwe des ténèbres. mu bubasha bw'umwiza En même temps, kandi aho nyene twaciye dushirwa mu bwami twajanywe mu bwami bw'urukundo bw'umwana amen. nous avons souvent kenshi turashimika ku murongo wa kane mu ikorosayi wa gatatu umurongo wa kane kristo niwe bugingo bwacu niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza pas comme une pensée, si nk'icyumviro canke ubumenyi canke inyigisho comme une ariko ni nk'ikintu gifadika divine. c'imana Nous l'avons dit à maintes reprises. dukunze kubivuga inshuro nyinshi kristo Pas un enseignement. ntiyabaye inyigisho canke ubumenyi Il était Dieu yari imana manifesté. igaragaye mu ishusho y'umuntu Il était la réalité. yari igifadika Il était la parole yari ijambo ryambaye umubiri marchant ici. agendera hano ku isi Il doit en être bitegerezwa kuba gutyo nyene kuri twebwe En effet, il mu était by'ukuri d'abord ubwa mbere la parole yari ijambo ry'isezerano qui agissait dans les prophètes. ryakorera mu bahanuzi kandi ku bw'abahanuzi Elle a été proclamée par byaratangajwe hanyuma ijambo ryambaye umubiri rero kuri twebwe naho nyine un nombre. hariho amasezerano menshi yo mu ijambo ry'imana ariko iyo tubyawe ubwa kabiri tubyawe n'ijambo na mwemu Alors, aho rero ces promesses ayo masezerano ategerezwa nayo nyene gucika igifadika muri twebwe il faut pouvoir dire, birakwiye ko tuvuga tuti hano ibyanditswe byera birasohoye amen comme on pouvait le nk'uko dire, byashoboka ko bivugwa ku mwami wacu inshuro nyinshi kugira ngo hasohoze ibyari byanditswe Matthieu 1, 22, matayo wa mbere 22 yaba nk'uko byari byanditswe muri yesaya canke muri ezekiyeli ntaco bitwaye ariko muri we hasohoza iminsi yose ibyari byanditswe faut donc birakwiye rero si en arriver au point ko dushobora gushika ahantu dushobora kuvuga kuri twebwe vraiment, by'ukuri véritablement, mu by'ukuri tuti aha hasohoye ijambo ry'imana dufate nk'akarorero yuko mushiki wacu soit gravement malade agwaye cyane et que nous venions hanyuma là, tukaza voir que nous kumuraba prions, tugasenga que nous témoignons, hanyuma tukamusiga amavuta hanyuma tukizera yuko amasengesho aza kumufasha hanyuma nawe akizera yuko imana ibikora hanyuma tukavuga tuti ici, aha il ne s'est rien passé, nta na kimwe cyakoretse kidasanzwe simplement accompli, imana yasohoje gusa écrit ibyo yanditse dans Marc 5, yaba muri mariko 16 canke muri yakobo 5 je pense que c'est quelque chose ndizera yuko ari ikintu gikomeye icyo imana yakoze ariko nous pouvons alors poser rero notre turashobora gushyira ibiganza byacu cyangwa urutoke rwacu de l'écriture ku cyanditswe tukavuga tuti iri jambo accompli rirasohoje en moi. muri jewe amen Je pense que c'est ndibaza yuko nibyo by'akamaro mwene data brana certainement conduit par nibyo arongowe na mpemu avait pris la parole yafashe ijambo ryo mu baheburayo igice cya 13 umurongo w'8 comme devise nk'icivugo muri rusangi mu bukozi bwiwe Hébreux 13 abaheburayo Jésus-Christ est le même 13 hier, aujourd'hui, 8 et le yesu kristo uko yari ari ejo niko ari n'uno munsi niko ari ibihe bidashira pouvons alors yaba rero twashobora kuvuga tuti ego c'est vrai nivyo cela ico c'est
révélé ici. cahishuwe hano C'est ici que le Seigneur a fait cela. C'est ici ni umwami yakoze iki ngaha, aha niho yakoze gutyo, qu'il a confirmé. aha niho yasohoje ijambo. niba Tel témoignage intahe nk'izo pouvait, zashobora rero kumvikana, nous en serions tous twese bénis. twohezagirwa. Et la parole ijambo doit certainement risomwe ritegerezwa à nous amener dans cette kutuzana aho hantu avec Dieu. hamwe n'Imana, Afin que kugira ngo ijambo ry'Imana risohoze muri twebwe. vous vous souvenez encore Muribuka kandi amajambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Mwene Data Branham, l'Église gushengero représente le corps rigereranywa n'umubiri w'umwami, et lui en tant que nawe nk'umutwe dépend de ses membres ingingo ziwe niwe azifasha kandi nizo zimukorera, akorera muri zo. et quand il nous y amène Igihe rero ahatuzanye ngaho, twabonye yuko ari igikorwa c'uko ari hano mu Bikorosayi gatatu, se revêtir ni kwiyambura hanyuma tukambikwa. Tushobora gufata ikintu gishasha le revêtir mu kiremeke l'ancien. Il faut ku ca kera. Oya, birakwiye yuko l'ancien ait été déjà. ica kera kibanza Il faut qu'on se soit dépouillé d'abord. ubanza kuciyambura. Ica kera turiyambura ibintu bibi Saute aux yeux. bigaragara imbere y'amaso, hanyuma hakacaza ibintu bito bito bivugwa hano, bivuzwe hano, kujingitwa, umururazi, ikibi, ibitutsi n'amajambo mabi. Derrière cela encore. Inyuma y'ivyo kandi Verset 9. murongo w'icenda, ntimukabeshanye bamwe n'abandi, Vous vous êtes dépouillé du vieil homme. kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe 10, mukambara umuntu musha, ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Amen, Au verset amen. 10. Murongo wa 10, ibi vyerekanwe hano nk'igikorwa. Puisque c'est le cas, cela Rero ko bimeze gutyo, biteza kuba ibigaragara mu buzima bwacu. n'a pas d'autre solution. Nta zindi nzira zihari. Imana si y'amajambo ariko ni y'ibifadika ku bintu byose ibyo yasezeranye, Et comme cela a été nk'uko byavuzwe hano ku murongo wa 12. Nuko rero de Dieu, nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambare umutima w'ikigongwe de bonté, d'humilité, n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza patience. no kwihangana. 13, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize ico apfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye, Le Seigneur vous a namwe abe ariko muhariranira. même. Muharirana. C'est ainsi que les choses. Uko niko ibintu bitegerezwa kugenda. Un jour, un frère Umunsi umwe des États-Unis mwene data m'a muri écrit, leta za Amerika yanyandikiye, nous venons de répondre à sa lettre. duhejeje kwishura ikete ryiwe gutya, kumbure ibintu nk'uku bene data bo muri Pardonnerait aussi. Amerika nabo ngo bazoguharira. Fait de mal à personne. Nta n'umwe nakoreye ikibi, nafashije bose, nta n'umwe muri bo yari afise Leur est mise à disposition. ahantu yampaye ngo mvugire ubutumwa, ariko je Que je ne leur ai rien fait. rero bagomba ko Quelle générosité. mbega ingene ari ubugwaneza. C'est une Nta époque n'igihe aho abantu ne savent plus mettre l'ordre. batakizi gushiraho gahunda mu bintu, C'est une période où n'igihe est vraiment aho dessus by'ukuri ibintu byose dans le monde, byarapanganye dans le monde spirituel. mu by'isi no mu by'imwemu. Absolument nécessaire. Birakenewe cyane Ayons une yuko turonka ukubona muri rusange iby'imwemu, nous suivions hanyuma le chemin twese tugakurikira que nous inzira avons à suivre. iyo dutegerezwa gucamo. Comment puis-je te pardonner Gute no guharira s'il n'y a rien? atana kimwe? Que dois-je faire pour toi? None nkora iki kuri wewe, Pour moi ou pour quelqu'un? kuri jewe cyangwa ku wundi? Oya, Nous devons dutegerezwa obtenir une clarté divine. kuronka umuco w'Imana ku bintu divine. by'Imana. Et nous devons suivre Dutegerezwa notre chemin gukurikira avec inzira yacu Dieu. n'Imana, Laisser chacun hama umwe wese agaca mu nzira yiwe ajanye n'Imana.
Il arrive parfois que quelqu'un rimwe na rimwe birashika yuko umuntu emprunte un chemin afata que les inzira autres comprennent iyo abandi badatahura sur une courte distance. ahantu kure y'abandi, Ce n'est pas en ariko parlant si mu majambo de ça que cela s'améliorera. kuvuga ivyo siho ibintu bizoba vyiza, oya, Empirera ahubwo bizobandanya kuba bibi ico gihe, bica biba bibi. Imbere ntivyaba ari bibi, n'igihe atanguye kuvuga amajambo niho akaga kaza quand les gens en parlent. iyo abantu babivuze. Il y avait Ariko encore quelques kandi passages. hariho iyindi mirongo ntashoboye Je n'ai pas lu gusoma. la parole, c'est le frère Rousse qui l'a lu. Mwene Data Rusi yabisomye C'est hano, la parole de Dieu. ni ijambo ry'Imana, ntaco bitwaye wabisomye. Ariko hano muri Yakobo 2 nk'akarorero umurongo w'8, Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture de Lévitique 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, verset 9. Mais si vous faites mugabo namba mushitsa icagezwe c'ibwami nk'uko canditswe ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, muba mugize neza. Ariko iyo murora banuye abantu ku cubahiro, muba mukoze icaha. Rero ntihagomba kuba umuntu kurobanura ku cubahiro, kuko nabivuze imbere. Umwe wese afata inzira n'Imana, ugendera mu muco nta na kimwe kimutsitaza. Iyo umuntu atsitaye ku kintu runaka, rero ntafate ico kintu atsitayeko, niyibaze mbega ariko araba hehe imbere yo gutsitara. Umuntu agendera mu muco, mu nzira yiwe n'Imana, Imana nawe ntatsitara. Ariko hano mu by'ukuri turatumiwe, mbere turategwa intege ku murongo w'8 ngo umugabo namba mushitsa icagezwe c'ibwami. Rero hari icagezwe c'ibwami nk'uko canditswe mu Balewi 18:10 ngo ufashe mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubugeze neza. Ariko iyo murobanuye abantu ku cubahiro, muba mukoze icaha. Birakwiye by'ukuri mu buryo bwihanijwe gujana inzira yawe n'Imana, nk'uko mbejeje kubivuga. Umwe wese ateza kubikora kubwiwe. Hariho kandi ijambo nifuje gusoma riri mu Baroma igice ca 10 mu gice c'9. Ico tugomba kwisunga, Pawulo arasobanura imero y'Abisirayeli, agashika kumbure duhe ku murongo wa 31. Abaroma 9:31. Abaroma 9:31. Ariko Abisirayeli bakurikiye ibyagezwe byo kugororoka, ntibabishikako. Verset 32. 32. Ni kuki? Nuko batabironderesheje ukwizera, yamara babirondesheje ibikorwa nk'ibyo bibabeshaho, batsitara kuri rya buye ritsitaza. 33. Nk'uko handitswe ngwehe ndashira Isiyoni ibuye ritsitaza, urutare rugwisha, kandi uwizera uyo ntazoterwa n'isoni. Hano ni ibijanye n'iciyumviro co kwizera hamwe no kutizera. Hano ni ikibazo ni c'ubwoko bwa Isirayeli bwari bwifuza kugororoka. Birashobora gushika yuko naje sinikuyemwo muri bino byoshika, ariko dufise ikintu givuzwe co kugororoka. Iyo tumera nk'abagororotsi iyo ducira imanza abandi, turazi neza ico Imana isaba muri ico gihe. tuba turi abagororotse
gushika ku mpera ariko iyo ari bijanye na twebwe est un peu plus court. ntitu Le souffle aussi un peu moins long. duca Mais nous sommes ici avec reka tugume hano n'ubwoko bwa isirayeli si byiharije si verset 31. 31 ariko abisirayeli bakurikiye ibyagezwe byo kugororoka Ils ont lavé les peaux et tout ce qu'ils baroza ibintu byose uko babishoboye bari bazi neza neza igihe isabato itangurira n'igihe iherera ibyari birekuwe gukora ku isabato n'ibitari birekuwe barabajije umwami bagomba kumumaramaza bari abanyabyagezwe nka Yahwe bagombye kumumaramaza iyaba byari bijanye no kugoroka kw'ivyagezwe mbega intahe iri hehe hano baboneka yuko atamugayo bafise ninde azi ngo ni muri Filipi 3:6 no muri uwo murongo kumbura abigarata ba mbere ariko urazi iyo mirongo yose muri ayo majambo mu by'ukuri twavuze ibintu byose iby'Imana yari igomba kutubwira byo kugororoka ukugoroka kw'Imana ego intumbero yashizwe n'ivyagezwe ariko byose ntibishobora gushikirwa kiretse mu kwizera uwaririmbye indirimbo aravuga ati inzira y'ukwizera yonyene niyo izwi neza Isirayeli bashaka gushikira ukugororoka uko barondera abagashika ku ntumbero ariko ntibabishikako Bibiliya ku murongo wa 32 hari ikibazo ngo ni kuki nuko batabirondesheje ukwizera ntibaciye mu nzira y'ukwizera ariko baciye mu nzira y'ibikorwa ariko ibikorwa byari bigitegekanywa n'ibyagezwe ariko kubera batabikoresheje ukwizera batsitaye ku ibuye ritsitaza umuntu agendera mu kwizera ntatsitara yaba ntatsitara ntatsitara kandi ntatsitaza n'abandi kandi utsitara ku bandi nafata ibintu uko biri iyo umuntu akongatarira ku kugoroka kw'ibyagezwe twese turazi yuko Imana byose yabiboheye hamwe abatizera bose yababoheye hamwe kuko bose ntibashoboye kubaha ibyagezwe yabacunguye ku bw'ubuntu Abaroma 31. ubu rero dusigaranye ikintu kimwe inzira yo kwizera yonyene niyo izwi neza aheraheza gutyo cya 33 nuko handitswe ngwehe ndashira ngo umuntu wese amwizera ntazotegwa n'isoni reka rero tuje mu Baroma 10 murongo wa mbere bene data ibyo himbara umutima wanje n'ibyo sengera abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe ndabashingira intahe yuko bafise ishaka ry'Imana ariko si mu buryo bw'ubwenge none byo fasha iki umwete wose ukwitanga kose ukwitanga kose n'inkomezi bizoba bimaze iki ku mpera ibyo bidakozwe mu buryo bwemewe n'Imana nk'uko yabigombye nk'uko yabitegetse nk'uko Paulo abivuga hano atari mu buryo bw'ubwenge
haza umurongo wa gatatu mu Baroma 10. Kuko batari bazi ukugororoka kuva ku Mana bakarondera kwishingira ukugororoka kwabo ubwabo, ntibanganijwe no kuva ku Mana n'amajambo tutagomba kureka ngo arengane gutyo mu buryo bworoshe. Ntibaganjwe no kuva ku Mana. Ni kangahe twumvise ngo tuvuga ubutumwa bivuye muri Bibiliya, ni Bibiliya basoma, ariko si bijanye n'ivyo, ni bijanye no gutahura Imana ubu tukemera tugashigwa muri gahunda yayo mu mugambi wayo. Mwibaze yuko Imana yoba yaduteguriye ukugororoka kubwo igikorwa cyo kuducungura casoreje igorogota, hama tukagishira iruhande, hama natwe tukaja kwiremera agakiza kacu, ubwiza bwacu mu bundi buryo. Byo dufasha iki rero? Ivyo Imana yoba yarakoze, ivyo yateguye ubu ku bwacu. Dusubire tubisome murongo wa 2 mu Baroma 10. Ndabashingira intaye yuko bafise ishaka ry'Imana, ariko si mu buryo bw'ubwenge. Murongo wa 3. Ko batari bazi ukugoroka kuva ku Mana, ukugoroka kwabo kwari ukw'igiciro, uko niko bakoresha, ariko ukugororoka gufise agaciro imbere y'Imana nk'uko bivugwa hano. Kuko batamenye ukugoroka kw'Imana, ni gute batakumenya? Utakumenya, utavyemera arabishibura. Ico gituma handitswe hano ku murongo wa 3, kuko batari bazi ukugororoka kuva ku Mana bakarondera kwishingira ukugororoka kwabo ubwabo, ntibaganjwe no kuva ku Mana. Ntagomba kuva ku Mana, ngira umwete wo kugomba kugoroka kwiwanje. None ni kubera iki Imana yantsindanishirije ukugoroka kw'Imana? Ibyanditswe byarabivuga kuri hehe? Nimwemere shimike hano mu buryo bufoboye. Umuntu wese atamenye ukugoroka kw'Imana arihata hamwe n'umwete gushinga ukugoroka kwiwe, baba barajwe ishinga no gushikira intumbero zabo nk'uko bavyigeneye. Imana mu by'ukuri yadutahuje kuva kera yuko ukugoroka kwacu ari nk'impuzu yanduye mu maso h'Imana. Amina. Niko byanditswe muri Isaha 64 murongo wa 6. Kandi iyo Mana nyene yatuguruye amaso ku buryo bw'uko ukugoroka kw'Imana twaguhawe nk'impano twese igorogota. Amen. Iyo dusomye yuko bihata n'umwete kwishingira ukugororoka kwabo, hanyuma tugasoma ngo ntibaganjwe no kuva ku Mana, ntibaganjwe. Yego, uko rero bari mu kugoroka kwabo bwite. Kugira ngo tugaruke ku ijambo tumaze gusoma, nagomba gusubira gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana, murongo Yohana 13, dukunze gusomerwa kenshi. Yohana 13:34. Ndabaha icagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze, abariko namwe mukundane. Mukundane bamwe n'abandi. 35. Nimwagiranira urukundo, niho bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Mwese murazi ayo majambo, aho niho hasoza ibyagezwe n'abahanuzi. Uku niko gusohoza
byagezwe n'abahanuzi. Matayo 7:12. Imana ni by'igiciro cyane. Nta muntu n'umwe yariho yashobora kuza imbere y'Imana abe niwe wa mbere yazanye ikimazi imbere y'Imana. Abantu bose begera imbere y'Imana ntibashobora kuza gutyo ngo ehe ndaje mwami mukundwa. Oya, harakwiye hatezwa kubaho ikimazi n'ukuzuzwa n'Imana igorogota ku musaraba. Imana niyo yatanze impongano ya byose y'ibihe bidashira. Twemera iyo mpano y'Imana. Amina. Uko rero niho ukugoroka kwacu bwite twarakwambuwe, twaragukuweho. Ukugoroka kw'Imana twaraguhawe. Amen. Ijambo ryo muri Ezekiyeli ryo tumaze gusoma naryo rijanye n'ivyo. Ezekiyeli 18 ku bijanye no kwiyambura umuntu wa kera. Ego kwiyambura hanyuma no kwambikwa. Ubwa mbere no kwiyambura hanyuma no kwambikwa. Hano muri Ezekiyeli 18 ku murongo wa 30 haranditswe, nico gituma yemwe ab'inzu ya Isirayeli ngira mbacire urubanza umuntu wese nk'uko inzira ziwe zimeze, niko umwami uhoraho agize. Nimugaruke muhindukire muve mu bicumuro byanyu byose, ibigabitanyo byose. Kubazanira kugesezwa. Nimutekure ibicumuro byanyu byose mwacumuye, mwironkere umutima musha n'impwemu nsha. Niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Murongo wa 32. Erega simpimbarwa n'urupfu gupfuye, niko umwami uhoraho agize. Nuko nimuhindukire mubeho, nimuhindukire mubeho, nimuhindukire mubeho. Mbega amajambo meza yo mu isezerano rya kera. Turazi twese yindi mirongo aho Imana itanga isezerano ngo zobaha umutima musha, ndabahe mpwemu musha, zoshira muri mwebwe byagizwe byanje, nzobyandika ahayi. Mwe wese arahamagawe. Imana yavuga ngo nzojugunya kure ibyaha byanyu kure yanje, ndabite mu kiyaga kwibagiranwa muri Mika 7:19. Ubure jambo ribwiwe twebwe twese Ezekiyeli 31. Nimute kure ibicumuro byanyu byose mwacumuye, ibyo mwancumuyeko, mwironkere umutima musha n'impwemu nsha. Imana yaduhaye umutima utanduye, umutima musha, ariko dutegerezwa kwiyambura ibintu byanduza kugira ngo ntusubire kwandura ukundi gusha, kuko imitima itanduye nizobona Imana. Amen. Haravuzwe hano muri Matayo 5:8, Ezekiyeli 18 ngo mwirongere umutima musha n'impwemu nsha. Ni gute jeno remo umutima musha nguko bisabwa hano na mpwemu musha? Tubwiye hano mu buryo bufoboye, turabibariwe mu buryo butandukanye. Ni muri ayo majambo nyene 31. Nimutekure ibicumuro byanyu. Nuko rero niko kurema umutima musha. Takure ibicumuro byanyu ivyo mwancumuyeko, mwironkere umutima musha n'impwemu nsha. Niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Ukuramurira amaso Imana turabona yuko kugongana hano. Oya, turamenya ivyo Imana yaduteguriye: umutima musha, ubuzima bushasha na mpwemu musha. Byose nibisha, akamere gasha, ariko dutegerezwa
kwambara ivyo kubwo kwizera. Dutegezwa ubwa mbere kandi mu kwizera kwiyambura umuntu wa kera. Ijambo twasomeye hamwe imbere y'amasengesho, mbega si ryiza ko Imana imaze kuvuga mu buryo butomoye icishije ku bahanuzi. Umuntu ategerezwa kwiyegurira ukugomba kwiwateza kukwegurira ukugomba kw'Imana, akavuga ati mwami, ndizera yuko wampaye umutima musha, amen, kandi ndashibuye kure ibintu byanyanduje, amina, kugira ngo nshobore gutera nje imbere hamwe nawe, amen. Wampaye muhemu musha, ubu rero ndafise ishingiro kugira ngo ubuzima bushasha bushobore kuvuka kubwo muhemu mushasha muri uwo mutima mushasha, amen. Mu by'ukuri ubu nibwo butumwa bwiza kuri twebwe twese. Uko rero uko ni ku mwami agize ngo erega simimbarwa n'urupfu rw'upfuye, niko umwami uhoraho agize. Ntitwagenewe gupfa, twagenewe kubaho ibihe bidashira, amina, kuko yarapfuye ku bwacu, amen. Twemere ivyo uno munsi hamwe no kwizera kuzuye. Dushimire Imana kuba iduhaye mu buryo bw'imbere, ikatwambika imbere hamwe n'ububasha bwayo, ikaduha ibikenewe byose kugira ngo ibintu byose twasezeraniwe bicike ibifadika by'Imana. Ni bangahe bo kwifuje kubana n'Imana bakagira ubuzima bw'Imana, bakagira ubuzima bw'Imana atangomezi nyinshi bashizemo. By'ukuri ubuzima bw'Imana, uguhinduka hamwe n'Imana, ubuzima bushasha buri imbere yacu. Ariko ndabingize, ntitwemere ngo Imana iduhate cyangwa abantu baduhate ngo dutungurwe cyangwa tugombe kugororoka ku bwacu, ariko tumenye aho igihushane yuko ububasha bwacu n'inkomezi zacu nta na kimwe bizodufasha. Turi abazimira iyo tugerageza gukora ikintu n'inkomezi zacu. Tumenye yuko ariko bwa Yesu Kristo ibyo niho byakoretse, niho yabisohoje. Ubuzima bushasha ku bwawe nanje, umutima musha ku bwawe nanje, muhemusha kuri wewe na jewe, ubuzima bw'Imana, muhemu w'Imana ubwiwe, byose biri ngaho. Kandi ku mpera kamere ya Yesu Kristo ubwiwe izoshobora guhishurwa, kugaragara. Dutegezwa ubwa mbere gushyira kure yacu bimwe bya kera by'ibitsitaza, tukabisiga inyuma yacu. Ibintu bya kera, wa muntu wa kera n'ibikorwa byiwe yari igitsitaza ku buzima busha n'umutima musha. Hanyuma mushasha, ubuzima bushasha buzoshobora kwinjira bukagaragara. Ndizera ko mwene data niko bizomera kuri twebwe twese. Bwa mbere ni ugusohora ibya kera, hama tukinjiza bishasha, hanyuma umutima umwe. Aho rero mu mutima umwe niho hazodudubiza, umutima umwe niho hazovamwo isoko ry'ubugingo budashira. Imana izoduhimbarirwa. Ntitwihebure, dushimire Imana iduhe amasaha n'ibihe byo kwiyumvira byo dufasha iki kwihutira tuje kuzimu twibaza ngo tugiye mu ijuru. Nibyo bizoshikira benshi, abantu benshi. Si urubanza si ubwo ndiko ndaca, ariko ndazi neza abantu benshi baca iruhande y'ibyo Imana ikoze ubu n'ibyo yakoze muri runo runganwe,
hama n'ingoma zabo n'amabateri n'ama-aleluya n'ibijyanye n'ibyo byose baciye mu nzira yabo. Oya, turashaka kuba imvuga kuri hamwe natwe mbere hamwe n'Imana. Ikintu cyose kitarabaho Imana izogitanga umunsi ku wundi. Haranditswe ngo ni gute itazoduha n'ibintu byose hamwe nawe. Abaroma 8:32. Nifuza umutima musha, umwe musha, ubuzima bushasha muri rusange, ukuronka ubuzima bushasha hamwe mpawe n'Imana, nimba bishoboka intango shasha by'ukuri hamwe n'Imana mu kwizera. Abayuda, Abisirayeli baragerageza mu buryo bwabo, ariko ntiyari mu nzira yo kwizera, baramaramaye ntibashikira intumbero. Turashaka kwikora mu kwizera duhindukiriye Imana. Izokora kuri twebwe twese ibyo yasezeranye, kandi kubwo ibyo dufise byo gukora izoduha inkomezi zo kubikora. Izoduha inkomezi zo kubikora. Murabyizera mwebwe mwese, abisezeranye azobikora. Amen, amen. Turahaguruka dusenge. Data mwizigirwa, ndagushimiye n'umutima wanje wose kubwo ijambo ryawe ry'igiciro. Watondetse byose neza mu buryo bw'agahore. Ibyo tutashoboye gukora warabikoze. Ibyo udusaba uduha inkomezi zo kubikora. Amen. O Mwami mukundwa, ukugomba kwacu n'ukwawe bihure kugira ngo dushobore kwisanga mu kugomba kwawe. Mana yizigiwe, turagushimiye twese hamwe kuba waduhaye umutima mushasha, ubuzima bushasha na muhemu musha, ibyizigiro bizima. Amen. Kubwo ubuntu bwawe turagushimira guhera ubu kuba kandi waduteguriye Yerusalemu mushasha kubw'umugeni wewe Mwami, mukwe w'ubugingo bwacu, n'amashimwe n'ubwiza no gusengwa ibihe bidashira n'ivyawe. Amen.